erega bakongomani ico gihe ntabariho Kongo kera ntayari iriho Kongo ntayari iriho Kongo yahabaye kubera Leopold II abanyamurenge ntibashobora kugira ngo ntibagire igihugu begukira hariho n'abanyamurenge bagiye no muri guverinoma harabaye na vice president harabaye n'abandi benshi ntibashobora kuvuga kandi muri guverinoma ya Kongo kuko n'abanyekongo s'abanyarwanda no abanyamurenge bashyize muri Kongo abanyamurenge baje muri Kongo colonisation itaraza bagize muri Kongo colonisation itaraza n'abanyekongo rero bo kumvikana bidaciye mu Rwanda bakanegosiya bagira negociation je niko ndabibona kandi n'ibindi bihugu byarabivuze uko urabona nk'Uburundi kuri colonisation abongereza badutwaye ubugufi c'était un territoire y'abarundi nibwira yuko twifuze yuko atantambara izosubira kuza mu Burundi cyane cyane itewe n'abavuye hanze mwaramutse mwese muriko muradukurikirana canke mwiriwe biza kuvana n'umwe wese harabiye kino kiganiro canke naherereye ni Gloria Munezero kuri micro ya BITV nkaba nsubiye kuza kandi ku nshuro yindi ndabaha ikaze kugira ngo mushobore kudukurikirana nkaba ndi kumwe n'umutama ngaha muzi atari cyambere dukoranye ikiganiro kuri micro zacu mugabo nkaba nshaka kumuha ikaze kandi ndamuramutsa kugira ngo ashobore no kuturamukiriza n'abariko baratwumviriza kugira tuganire. Mwaramutse neza urakoze kuntumira kugira ngo dushobore kuganira byerekeye kakera canke kahise canke ivyubu byerekeye igihugu cacu byerekeye Gararake eka n'ibindi bihugu duhana imbibi. Nibaza yuko abariko baradukurikirana abakera barashobora kumumenya ariko generation z'ubu zirashobora kuba batamuzi ni Professeur Rémy Mworoha akaba yize ivyigwa vya kahise nkaba namutumiye uno munsi twatewe iteka ryo kuza muhiriwe araduha kaze kugira ngo tushe kuganira twarigeze kuganira kera twaganiriye ku vya independance du Burundi uno munsi tugomba tuganire kuri histoire y'ibihugu y'ibiyaga binini mumeze neza ariko murakomeye yego twebwe nije nta ngorane ndakomeye kuva igihe duherukana byose byatumye bigenda neza amagara mumeze neza byagumye bigenda neza naho hoba akantu gatoya ibyo n'ibisanzwe muracanye informe narindi ko ndamubaza yuko agishobora gutwara umuduga mutama none yambwiye ngo arabishobora ndashafise permis gutwara umuduga nta ngorane yego ubwo ndafise n'umushoferi kugira ngo nkindihe fashe urugendo wakure cyangwa muri ville none gamuta imbere ko tuduka ku ijambo kugira ngo tubanze tuganire gatoya tuje muri mudu ngira niko no bivuga nirihe banga mukoresha kugira ngo mushobore kuba mukiri en bonne forme muri iyi myaka mufise niba ndabibutse yuko afise imyaka 85 ibanga nogira kwamana umutima mwiza kwamana umutima mwiza ukaganira n'abantu hanyuma rero ukaganira n'abantu hanyuma ugaheza ukigerera no mu gufungura kandi ukagira n'agasiporo rimwe rimwe kenshi jewe namagira siporo cyane cyane vya natation no kuvuga ko nubu mukigira natation ndayigira iminsi yose ndayigira mu gatondo kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu yego ngahana akanya gatoyi ni demi-heure n'usuisa urumva biragufasha kugira ngo ushobore kuguma muri yambo yego biramfasha cyane kugira ngo ume nimba neza mu mubiri yego
Okay, reka tuvuge ku ijambo peut-être ibindi turaza kubibaza mu nyuma. Tumaze iminsi tubona ibintu biriko biraba mu bihugu bigari, mu bihugu by'ibiyaga binini surtout nko muri Congo hari intambara. Uno musi nico gituma nari nashatse ko dushobora kuganira havuga ibintu byinshi bitandukanye, mugabo mwebwe nk'abize ivyiko vyakahise nagomba ko tugaruke cyane kuri iyi ntambara iriko iraba mu gihugu ca Congo. Mbega nka mwebwe nk'abantu mwayize ivyiko vyakahise niki mubona byawe byarigeze bibaho ibi bintu biriko biraba muri Congo, bavuga bya Congo n'u Rwanda, niki tubona yuko umenga no mu Burundi bizohava bihashika? Icyo novuga hariho igituma izo ntambara ziriho, hariho insiguro iriho kuri bimwe cyane cyane yatanguranywe n'intwaro y'abakoroni, kuko Kongo, Rwanda, Uburundi, Ubugande bikaba ibyo nk'uko kubwiye nabyo nyene muri region de Grand Lac. Hanyuma rero imbibe z'ivyo bihugu zakozwe n'abakoroni cyane cyane. Ubwa mbere hariho Congo Leopoldien, Congo Leopold. Hanyuma yari yayironse Congo mu 1885 muri Congrès de Berlin. Hanyuma hariho Ubudagi. Ubudagi bwari bufise u Rwanda, Uburundi na Tanzania. Ikibazo cagoranye cyane cyane ningene bashizeho imbibe z'ivyo bihugu. No kugira yuko ingene imbibe hagati ya Kongo n'Uburundi n'u Rwanda hagati y'Ubugande vyabaye kumvikana hagati y'Abadagi n'Ababirigi ku vyerekeye Kongo no ngaho i Burundi. No kuvuga ko hahora imbibe kera mu gihe c'abami siho zagumye barahinduye. Traité hariho traité yabereye i Londres muri 1910 niyo yashizeho izo frontières. Urabona nk'ahanye mu Burundi hariho icyakozwe nuko bagize bati cyambere twobanza gukora nuko tworespecta les frontières naturelles y'ibyo bihugu. Urabona Uburundi ku gihugu c'abami ntibwahagarika kuri Rusizi, bwagera hakurya ya Rusizi ugenda uje Buvira. N'ubu hariho la tribu y'Abarundi kuri Mwezi Gisabo, hariho abaganwa bari hakurya ya Rusizi bakukira kuri Mwezi Gisabo. Hanyuma hakaba umuganwa w'Umunyakarama yitwa Kinyoni yari Umurundi. Hariho n'ubundi yitwa Ntorogwe bari Abarundi. Hanyuma rero mu conference ya Londres, traité de Londres ya 1910 niyo yavuze bati kugira ngo tuvyoroshe nidufate frontière naturelle, no kuvuga hagati ya Congo Leopoldien na l'Empire allemand de l'Afrique de l'Est harimo Burundi
baca rero bagira bati frontiere naturelle ni Rusizi, kuva Rusizi kugera kuri Kivu, aho onyi ni frontiere. Abarundi bari hakurya baca bagumayo. No kuvuga yuko warari hakurya y'iyo Rusizi yaciye agumayo acaguma muri Kongo. Acaguma muri Kongo. Ni kimwe no mu Rwanda. Mu Rwanda naho nyene hari Igoma, hari hakurya hari mu Rwanda. Ivyo biranditswe. Yego. Hanyuma Goma yari iri mu Rwanda. Yego. Hanyuma mugabo niho rero baciye bagira izo frontiere naturelle, guca muri Kivu, guca muri Kivu kugenda Goma ugaca ubandanya ugeze mu ahari rero hari mu Rwanda bavuga Ikinyarwanda, Abahutu n'Abatutsi bavuga Ikinyarwanda donc abo bari no ngahanye bavuga Ikirundi. Mbere naho nyene ngahanye hariho n'umwami w'Abarundi, tribe y'Abarundi iri ngaho Muvira. Hanyuma Ikongo rero hariho rero ini parti igice cyagumye Ikongo. Hanyuma rero nukuvuga yuko abo rero bakurikije iyo traité de 1910 yaciye baguma hakurya. Hanyuma rero bagumye hakurya rero meme pendant la colonisation, mugabo hari n'abandi bari bamaze kuhaza imbere nk'abanyamurenge bari baje kera nyene bari hari. Ni ikinyene nagomba ca tugerako. None nk'abanyamurenge byakenze gute kugira bave mu Rwanda, kuko nibaza ko amamuko yabo ya mbere ari mu Rwanda, uko basanzwe bavuga n'ikirimi cegeranye cyane n'Ikinyarwanda. Byakenze gute kugira bave mu Rwanda baje kuba abakongomani canke erega abakongomani ico gihe ntabariho. Kongo kera ntayari iriho. Kongo ntayari iriho. Kongo yahabaye kubera Leopold II umwami w'Ababirigi yaronse ngo aronke ico gihugu kibe hoho bwa mbere bavuga. Donc niwe yiciriye imbibe, niwe yagize ivyo bintu vyo kwicira imbibe. Yiciriye imbibe barabivuze mu ntude muri traité de Berlin de 1885. Bararonka bagira bati pour occuper un territoire on vous donne intuze aho utangurira kuri Oseya, hama rero mukagenda uragura kugira aho uhura n'uwundi. Urabona nk'Abadagi bari bafise Tanzania, Rwanda, Uburundi, bagenda baca bahura rero n'Ababirigi. Abongereza nico kimwe byari bavuye i Bugande baragenda kuri Lake Albert na Lake Edouard, baca bashikira baca bagira izo frontiere. Izo rero iyo traité ya 1910 niyo yadetermine ayo ma frontiere urumva. No kuvuga yuko ico gihe wowe mwariko murambwira yuko abakongo ntiyari ihari. None abakongomani nabo bavuye baca bavahe? Kuko urumva bahavuye bavahe. Urumva 1885 Leopold II yararonse ngo agire indi koloni yitwa Kongo. Erega nibo bayihize izina kubera Fleuve Congo. Urumva Fleuve Congo niyo gituma batanze iryo zina rya Kongo. Mugabo imbere byari bihugu byinshi. No kuvuga ko hari Kongo, hari ibindi bihugu canke yari espace vide. Yari espace vide, hari ibindi bihugu mugabo none nk'u Burundi Abadagi bataraza
kugira colonisation mu Burundi Burundi bwariho hari certaine monarchie ni Kongo hariho monarchie hariho rubushi hariho n'izindi monarchie mugabo zita bititwa abanyekongo imbere bititwa abanyekongo kuko iryo dina rya Kongo ryazanywe na Léopold II pour définir l'espace yaronse hanini urabona niho byatanguye narinda babajije rero ingene abanyamurenge bashitse muri Kongo abanyamurenge bashitse muri Kongo abanyamurenge baje muri Kongo colonisation itaraza bagize muri Kongo colonisation itaraza n'abanyekongo rero urumva batwawe na kwa kundi bagabura bashiraho ama frontière canke hari icari catumye bava mu Rwanda cyari cyatumye bava mu Rwanda womenya yuko ibihugu byose baba abanyarwanda baba abarundi baguma basirikira batembera bagenda kurondera amatongo kure bagenda kurondera aho inka zabo zishobora kurisha kwari kurondera espace hanyuma rero mugabo urumva bahaje abakoroni bataraza babasanzeho hama bacabagumaho kuko ntibarabo gusa hariho abashi hariho abafurero hariho n'abandi yego barakunda kuvuga yuko ibihugu byinshi bitabemera donc abakongomani umega ntibagira igihugu begukira none navyo byo babiva kuki abanyamurenge plutôt ibyo biva kuki ico onye nticumvikana kuko abanyamurenge ntibashobora kugira ngo ntibagire igihugu begukira hariho n'abanyamurenge bagiye no muri guverinoma harabaye na vice president harabaye n'abandi benshi ntibashobora kuvuga kandi muri guverinoma ya Kongo kuko n'abanyekongo s'abanyarwanda no twariko turavuga rero kuri iyi ntambara ariko iravugwa muri iyi minsi mbega navyo vyoba vyarigeze kubaho muri kahise babatwaye intwara gute babatwaye intara umugwi urwana wa M23 uriko urwana donc uriko uragwana muri Kongo kugira ngo kuko bavuga yuko bamye baturatuzwa kuva kera hajya ari aho iwabo nabo naho iwabo niho bavukiye na base wabo nibo bavukiye imbere yuko abazungu baza mwe rero muvuga muti bari mukuri none wewe wimbere ko batari mukuri wewe urumva bari mukuri urumva simvuze ngo bari mukuri mu byo kurwana mugabo n'abanyekongo kuko niho bari kuri colonisation kandi le traité ya OIWA ivuga ko les frontières coloniales sont intangibles ntizishobora guhinduka frontière ni intangible abanyarwanda ntibashobora kugira ngo bagende gufata intuze cyangwa abanyekongo no les frontières ntizizohinduka le traité yagize OIWA nikivuga kuko urabona nk'Uburundi kuri colonisation abongereza badutwaye ubugufi c'était un territoire y'abarundi umuganwa yahatwara yaserukira mwami mwezi w'isawa ariko kubera ntuze none nk'izo ntara zagiye ziragenda bivanye na colonisation aho hamaze kubera independence abari barondeye independence nako vyari kugenda canke ntibigeze bazana kumvikana canke ngo haba amasezerano yuko izo ntara zigaruka mu gihugu c'amavukiro wewe ntiwumvise icyo nakubwiye nakubwiye yuko l'OIWA l'Organisation de l'Unité Africaine yashizeho ibihugu yateranije ibihugu byose byo muri Afrika yavuze ati les frontières sont intangibles ça veut dire
les frontières zagiyeho kuri colonisation nizo nyene ntizihinduka frontière intangible ntizihinduka rero ntibashobora kugira ntako vyari kugenda kugira ngo bashobore kuzisubiza muri ivyo kuko urumva nakubwiye na twebwe après la première guerre mondiale abadage basinzwe lo bugufi yari territoire y'abarundi bacigenda muri Tanzania kuko bari bavuze yuko ubugufi hariho chemin de fer izova muri Egypte igashika muri Cape bakavuga ngo izoca ubugufi aho rero aho hose ica ngo muri koloni z'abongereza baca rero badutwara ubugufi gutyo none urumva ubugufi naho twobusaba ntibikunda kubera mugabo cyari igihugu cyacu mugabo kubera izo frontiere de la colonisation bavuze yuko zitazohinduka. Nibaza yuko mukurikirana amakuru mwebwe murashobora kuba muvyumva iyo biriko biratera bigenda muriko muragerageza kuraba mwebwe mwabonye vyinshi murabakurambere mubona iyi ntambara iriko iraba muri Kongo uriko nta nigiki mwoyivugako icyo bivugako nuko inyishu iri mu kuganira negociation baganire kuko les réseaux historiques zirazwi les frontières du Congo zirazwi les frontières du Rwanda zirazwi les frontières du Burundi zirazwi les frontières de Tanzanie zirazwi il faut icyo nuko bokumvikana bidaciye mu ngwano bakanegociate je niko ndabibona kandi n'ibindi bihugu byarabivuze hanyuma ku Barundi canke ku Burundi abo baba nkamwebwe muri ko nari nababajije ikibazo kare nti byoba byarigeze kubaho muri kahise ntimugeze mukinyishura ko neza hari umwizero mwoha abo baba bafise ubwoba yuko peut-être bizohava bidushikira natwe ngaha mu Burundi canke babona yuko umenga barasubiye mu ntambara kuko nibaza yuko intambara nta muntu numwe yikunda birateye ubwoba ni kiki naco babwiye none ninde azoza kudutera mu Burundi kubera yuko bitera vyegera bavuga yuko bitera vyegera ku ma frontière kandi nibaza yuko niba biri kuri frontière natwe turashobora gushikirwa jewe simbone igituma Kongo yoza gutera Burundi simbone igituma u Rwanda yoza gutera Burundi imbibe zacu zi Kongo n'izu Burundi zirazwi nakubwiye aho zabaye retrace de 1910 hanyuma rero hakaba les frontières naturelles Rusizi Kivu Virunga hanyuma ugeze muri la Carbere et la Kedouare hari harabivyere Similiki niyo kiba frontière Tanzania Uganda na Kongo ivyo rero aho babitoreye colonisation niko yabaye bimeze habaye rero inama ya obiwa ikintu ca mbere bagize bati kugira ngo ingwano zihagarare kandi ntizize ziterwe ntizikahabe numva les frontières ntizizohinduka intangible ntizihinduka nivyo rero nibakurikize uko ibintu bimeze murakoze cyane ni sinzi ko hari ikindi kintu reka jende kubwira ivyo nimbwira kandi haragira ubuza ampenyuza sinzi ko hari ikindi mwoba mufise mushikiriza kuri ivyo yarumva icyo nuvuga gusa nuko twakwifuza yuko atangwano yoza i Burundi ingwano ahantu haje ingwano haza amabi menshi none rero
twifuze yuko narigeze kubona ikiganiro mwakoze muri ko muravuga yuko mu bintu vya mbere mutifuza ko vyobaho vyoba ari intambara. yego n'ubu niko nguma mvuga niyumvira yuko twifuze yuko ata ntambara izosubira kuza mu Burundi cyane cyane itewe n'abavuye hanze kuko harabaye intambara mu Burundi ababizi barabizi ntivyari ibintu vyiza binezereye none rero twifuza yuko igihugu cyacu cyoguma mu mahoro hanyuma abagitwara bakadufasha kugira ngo abarundi bose bame bumvikana mu kubaka neza igihugu cyacu cy'u Burundi dukunda cyane. Mera nk'abarayangiza tuvuye muri ibyo onye tuvuganye ibindi bitandukanye iyaba muri ko muraraba imyaka mugezeko nk'ubu unye iyaba mwari mukiri bato n'ikihe kintu mubona mukora kuko peut-être ibyo mwakora kera canke ivyari bihari muri ko muraraba ingene ibihugu bigenda birevoluwa canke muratembera nibatse ko mukunda gusohoka igihugu mugatembera n'ikihe kintu mubona muti twari gukora iyaba jewe nari nkiri muto. Icyo twakora ubwa mbere ni uko tuze la formation y'urwaruka urwaruka barwubahirize barwubake bige amashuri bayamenye kandi kuko niho bazotera imbere n'ubu unye bavuga ati tujya amanyamadiplome mu aho rero uyifise mu nzu aho kutayigira akazi kazote bakaboneke hanyuma naho wogenda hanze ugiye hanze gusaba akazi hanze ufise diplome si kimwe no utayifise icyo nifuza ni uko boguma bigisha neza urwaruka kugira ngo ruze ishingiro ryo kubaka Uburundi bw'ejo. Hanyuma kuko ico mwishimira mwa mwarakoze ku myaka mufise kuva kera n'ikihe kintu mwishimira cyane votre plus grande fierté? Ico nibo narakoze jewe naragerageje gukora amabanga naronse naragerageje kuyakora narabaye umwarimu kuri Université y'u Burundi narakoze muri leta imyaka 10 narabaye ministre wa jeunesse sport et culture ndakire musée vivant ndakire centre de civilisation burundaise narabaye secrétaire général wa Iprona hanyuma ndubaka Kigobe le palais de Kigobe nije nayubatse nigeragiye kuyinegosia nongera ndayubaka twongera turayikoreramo nk'ico kiranezereza kuko mbona ari ikintu nakoze muri coopération avec la Corée hanyuma rero kikaba kiri hajya hanyuma ndanezerezwa nuko nashoboye kwandika n'ibitabo bya histoire y'u Burundi bimenyesha abana n'abandi kahise ko Burundi culture y'u Burundi bikaheza bigafasha mu kuzoteza imbere igihugu cyacu. Umuntu muri proche cyane nawe umuntu muri proche cyane mu nshuti zawe muki ninde ubu umuntu ninde umuntu yigeze kuba umugenzi wa kuva kera n'ubu mukira abagenzi canke hoba haraje mu wundi umuntu
twabaye abagenzi hariho nka Mpunkuze Bugorege ya Tarsisi twatanguranye kwiga muri école secondaire ku babirigi hanyuma turabandanya dukorera leta dukorera n'ubu twama tuvyibukana canke hariho Dr Ntareme Dr Ntareme François Ntareme professeur d'université et docteur en médecine twarigiye hamwe mu gihe c'ababirigi imbere ya independance n'ubu tuguma duhura tukaganira tukibukanya ingene twafashije gutera imbere igihugu cacu. Tu vas me poser trop de questions. Dufise ibintu byinshi twababaza kubera muba mufise ibintu byinshi mushobora gupataja abantu. Murakoze cyane rero nibaza yuko nobashimira kuba mwatwigore mukaduha umwanya wanyu ngira ngo n'ikindi gihe muzoduha umwanya. Ntangorane. Yego. Sawa. Yego. Abariko muratwumviriza nibaza ko mugize ico mwunguka kuri bivanye n'ivyo Professeur Emile Mworoha yariko aratuganirira. Ndabashimire cyane kubandanya mudukurikirana nongera ndabasaba yuko mwobandanya mwiyabonesha kuri chaîne yacu niba ari ryambere uravye kino kiganiro canke ari ryambere uravye ibiganiro vyacu hama mwongere mugire like na share canke mugire na commentaire bivanye n'ivyo namwe muba muzi kubijanye nibi by'ibihugu by'ibiyaga binini. Murakoze cyane mukamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.